mukunzi wa radio ubutumwa bw'amahoro, reka ndakuramutse mvuga nti amahoro y'Imana nabane nawe. Nkuko ubibona uri kumwe na Celestin Ntiyaririzwa, nayo kuri kamera akaba ari Gatamalowe, kandi sindi jenyene. Reka mpereze kaze uwo turi kumwe ashobore kwidondora ndetse aramutse n'abakunzi ba radio. Turabaha ikaze Pastor. Murakoze cyane. Yego, ndabaramukije mwebwe bakozi ba radio ubutumwa bw'amahoro. murakoze cyane Pastor. Ndabashimiye cyane kandi ko muhaye ikiganiro. Yego, mbega abavuga bati bari kumwe na Pastor nde neza na neza akorera hehe? Pasteur Barazikiriza Daniel akorera mu bwiriza ko mu Ngagara ukukira misiyoni ya Bujumbura. Yego, umukunzi wa radio nk'uko uriko uravyumva, indirimbo ziriko zirasamirana aha nyene turi muri kino kibanza aho bateguye igiteramo c'indirimbo. Mbega Pastor, mwotubwira integuro y'ico giteramo mwateguye kuri uno munsi? Yego, integuro y'iki gikorane c'indirimbo twateguye ubwa mbere no gushimira Imana. Umwaka wose uheze ishengero ry'Imana ryuguruye ubutumwa bwiza buvugwa. Rero niyo ntumbero yo gutegura iki gikorane nico gutazira Imana, kandi kigira kabiri no kugira ngo izi ndirimbo zitume abatararonka agakiza bakaronke, zibafashe kwakira Yesu nk'umukiza wabo. Ikigira gatatu ni ukugira ngo bamaze kwakira ijambo ry'Imana nazo zibunguruze mu rugendo ruja mu ijuru, zibatere umwete. Kandi ikindi bica bifasha abaririmbyi kugira integuro, bakagira umwete wo gukorera Imana. Ego cyane Pastor, neza Pastor, turi mu mpera z'umwaka aho ndetse turiko tuja mu ntango z'undi mwaka wa 2025. Mbega Pastor, aka karyo reka tubabwire tuti mufate kano kanya, hari ico mwumva mu kwipfuriza abakirisu abapanekote bahano mu Ngagara, abo mu gihugu hagati ndetse abo abahurukiye mashengero ya panekote sepebu hano mu Burundi? Ego, mpereye hano mu bubwiriza bwo mu Ngagara, ndipfuriza ishengero ryo mu Ngagara ko ryogira umwete wo kwiha Imana, wo gukorera Imana, kandi ikamba ryiteguye mu mitima yabo. Ibyo rero sindabibarira abo mu Ngagara gusa, ndabibarira abazokumva izi ndirimbo bose bo mu ishengero rya Pentekote, haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu cose, mbere no mu bihugu byose byaba ibyo duhana imbibe canke ivya Afurika yose. Mbere ubutumwa bwiza bukazoshikana kure bw'izi ndirimbo, haba mu bihugu vya Aziya, haba muri Amerika n'Uburayi, hose zikagira ico zibafashije mu rugendo rwo kwitegurira ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ego Pastor, reka na twebwe nk'abaradiyo ubutumwa bw'amahoro tubifurize Pastor umwaka mwiza hano mu Ngagara, muzogire amagara meza, muzokorere Imana muva ahantu ibashikana ahandi Pastor. Murakoze cyane, kandi ndabashimira cyane Pastor kukuntu mwakiriye radio ubutumwa bw'amahoro ishengero rya Panekote hano iwanyu. Twizere Pastor ko n'ikindi gihe muzotwakira neza kuko tubona uno munsi mwabikoze. Murakoze cyane, no hanyuma turabahaye kaze cyane gose, kandi turakunda radio ubutumwa bw'amahoro
kuko iriko irakora ibitari bikeya, iriko irashikana ubutumwa bwiza. Nipfurije umwaka mushasha ishengero ry'Imana ryose bazogire umwaka mwiza mushasha wo kwiha Imana, kandi ishengero rigenda ryunguka abakizwa. Urakoze mukunzi wa radio ubutumwa bw'amahoro, nawe wari kumwe natwe, reka mvuge ni Yesu Kristo nabahezagire. Jewe Celestin Nterizwa niwe mwari kumwe nayo, kuri kamera kabari Gatamaru. Reka mvuge ni naho ubutaha.